Mama wa muhungu. Numa ntusarare. Yo. Yo. Allah. Allah. Era baramwishe. None ofisi kazunyabanga. Oya reka pawano. Baramwishe. Humura numa. Oya nani niyahura. Erega bapfutse ngo bapfe. Oya niyahura nanje turajana. Urupangu turarusigarana. Imodoka turazisigarana. Imanga zinajya ku isoko nizo turazigura. Oya. Numa numa ntusarare. Ihangane. Wapfena nura aranimbira we. Agora abana. Ana ujya mugabo nk'ubuyoza. Imeza we ni wihangane. Kora imitungo tusatuye isigarana. Imeza we ni wihangane. Kora bavutse ngo bapfe. Ababyeyi banje nabo. Nanje sabanje none. Nanje sinje nabanga. Nje nabanga none. Umviriza nkwereke. We numa manzo me kwanje. Wewe kama nzorugurisha sinagura misandari zisandabona zitaguheranye. Wanzorugurisha sinagura misandari numupirera. Usana nzereka nanje nabakuru. Allah. Allah. Jesus. Jesus. Oui. Jesus. Jesus. Hallelujah. Abantu bo mwiki gice mwese ndabaramukije. Nje kwabwira ubutumwa bwiza kuko ibyaha byanyu byaganguye. Sawa mwihane mwese mwihane. Kandi jambo ry'Uwiteka riyaje kuravuga ngo agiye kuza vuba. Hallelujah. Mwitegure mutunganye imitima yanyu kubera agomba kuza vuba. Namwe muri nyingegera niko mwumva nakiri mitende ko ndavuga. Oh hallelujah. Muzoba nibara mwebwe mwase kwihana. Kubera iki budashaka ereka nazanye naho muzagu mudatanga amashikanwa mwebwe abantu badatanga amashikanwa mwaragowe mugiye guhana ingorane isi igomba guhemuka. Oh hallelujah. Ndaci ndabasengere mwese bibaveko. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Mama ya mova. Jesus! Oui. Jesus. Jesus. Ndabibabwiye uwo munsi abapfuye bazozuka. Hagarara uviriza. We Uwiteka yaranyeko kwanza. Cyabwira cyo. Nibwebwe nyene nibi birato nabibona. Byari binyene. Yari mwebwe uviriza. Reka kurira, humura, bwana wadata. Ugomba gukizwa. Tubere no mu bibazo. Ibibazo nabako. Urabona abavyeyi bacu bagiye kubica ubunyene. Ikibago nacyo kishinga kirira kandi tunyambitomborejemo. Mira dufite imitungo. Ubu tuvugana tushaka turayiza. Nakibye kinanume kiguma cyari bisanzwe. Kandi ndahinduye. Nimva ngamwe Yesu mutakiriye Yesu. None Yesu Tujibere no mu bibazo abavyeyi bapfuye. Naho cyo kuzana ibintu vya Yesu. Nimukizwe. Ndabye kwiteka abantu myeko.
kandi mwese ivyo by'abavyeyi byanyu nabyo muzohurira hariya tuzohurirayo bagenzi hariya mw'ijuru we kubera uhiriwe nicyo gituma uri kuvuga amajambo nkayo kaze guharira bro reka kwanza aenda asomere umviriza iyi ni bibiliya umviriza bibiliya iravuga ati mureke abapfuye bahambe abapfu babo uravyumva mwebwe n'abavyeyi banyu muzohurirayo hariya twe tuzohurira kandi ntawe uzorusimba ibyo ndabizi ntawe uzorusimba umviriza mwebwe bisaba rero umuntu abasengere hanyuma mukizwe hanyuma uwiteka azashima ibikorwa byanyu kandi bya mwebwe byamunogoje cyambere nabyaze rero je ndabyaze none naguhaye umuhungu nawe nyene uyu urabona uwo we kugiye wowe uzaja muri rosha nuko sha uriciriye urubanza urabona uwo siko gwa mwene wanyu uwo ubwo mumuriro gusa muganje sindojaye oya wewe bisaba umuntu agusengere kandi agusengere tuzojaye bano kuri nje nsengera mpanga usengeye wewe ndukuvuga tugusengere kubyo bwuko wewe mwijuru sinzira ndagusengere sinzira sinzira mwami uhoraho uri mwijuru uyu muhungu ingegera n'umusambanyi n'umunyabyaha uyu muhungu uzumuha inkoni umukomeze umunyotoze kandi umurungike mu muriro nk'uko abandi bagiyeyo hanyuma ashava ngaha mpaye n'amafaranga kubera jewe namaze kuyakorera haleluya umwana wawe umutabare kandi umugirire neza uzobukoze ariko agerageje yuko haleluya pasito ubu nyene usabiye inkoni no kwisura uraboneka kameme niwovuye mwijuru wewe jewe oya mwene mwijuru aje amashuri wewe abapastori bahera bakagusengera bakagukomesha nta juru uzopfunyayemwo oya kwe nta niryo nonyaramo rero oya ndawuri nyamwe ishaka kwiga ariko shambu ruhengeri shikana ngaha shikaniki shikana amaturo wasabiye inkoni n'umuriro kina gwama n'amafaranga aha nuko bavuga ko cyane ko ndakorera ubusa jewe wakoreye ubusa kubera isengesho ryawe ntiryafe umfuriza urashikana cyangwa ntushikana je sinshikana ubura ko ndagwa n'urukoti rwanje n'umanyu mpeshe kigo nyene ndagwaye basokuru wambwawe wamuhimbiriwe urakagogwa itu haleluya sengero amavuta y'ubuyera ariko araza ndabyumva we mugabo Mweke wewe. Numviriza rero wa mugabo. Uranyumva neza. Ibyo uvise ibyisi umengani urukwavu rwapfuye ruravye. Uravyumva? We ngomere gusengere neza, ndagusengere neza, amavuta yamwe muyera akurukireko ibyo bimogi byose mbona wanyoye. Bikuvemo. Ndabiceka hagara neza agire osagire gratuite anyene. We muyera ikarambira yuko ngomba kugusengera. Ubu nyene uve ngaho kizijwe. Wese shobora kumva n'umudirige wose ibi nibiyeri wame wanyoye za Amosteri kandi abantu bose banywa inzoga ntabwo amibijuru bazofa banyayemwo uravyumva kandi nushobora kugira amaso nkayo ibyo nibimogi wishinga uhora haranumye rero nze kubahanura mureke kandi hari uwo gusaka ntiyobura n'ibintu by'amatabi we nk'uwe ni vyiza umeze neza kabisa waraheza agiye wasengewe Shawe ni umuntu mwiza kabisa. Niwigire kwanza. Niwigire amavuta urayambaye. Jesus! Murakoze musigare. Oye, kumenya inzigo namucitse. Ne amaze kunyeja. Atari jewe. Surprise. Nyatu nyene napfu. We wari. Umve amaze abantu ngamwe iketi yacu aguma yiciwe ari wowe wese abonye ubona twokora iki kugira ikibazo tugitunganye je no kwinje simone kino cyokora iyo twakene cyo dushaka gukora kuko ujya muntu yaturembeje akwicira abavyeyi nanje nyikiri kibondo none nje no kwisinzi simba n'ibintu yibona mbeka shanye kuri kwimana numvise ngo kubanza canje ngo yakira se je n'ubu shani hatari wose mutware namahoro kose namahoro None mwebwe mufite ikibazo kimwe. tuba dufite ikibazo no kuri kwituma gikomeye Ikibazo kirakomeye cyane. Nukuri bana mwikarice yawe inurongoye harimo umugabo yigize kagarara Asigaye asambanya abagore babaye. ivyo tubisambanya vyo n'ibitoye
numwicanye yacyukiye abavyeyi none wamwiciye umwana hirya yejo numvise agatelefone gaterefona ngo umuhungu wawe ngo nyene ngo baramugaritse ibaze ubu rero mushaka bari jewe ngenda kumuhamba kubahamba abo bantu bapfuye uyu dukeneye kumuhamba mugabo dukeneye batudufashe n'ukuri kw'Imana erega yatumariye abantu nushaka nakazi kawe uduhavura ubona abantu uyobora ega uwo chef nico twagutoreye muvyara abandi hapfuye umwe muvyare batandatu uko tuvuga ngo tuvyara abandi ubu wowe wovyara umwana bagahita bica uvyara uyundi bahita bica wowe wonezererwa erega yaba maze ariko rero ico ni ikintu coroshe cyane tubarire none nkakonseye ntarabana konseye ngo ndongore no quartier yayo yego jewe twarabanye na Jack na Jetri urazi ko utuntu tw'ubwenge yarinzi karate kuko mbere uno muntu aruma ukashobora kuza nko muri quartier yanjye yo cyo ko twadufise leta tomboye niwe abakose twadukeneye n'uyu muntu n'uyuhe urazi kose tugize n'Imana nguye ari karitambukisha mwibarabara nuja nyene nuja mugese niwe yatumariye urubyaro n'abavyeyi ico kiroroshe cyane ndakwerekera ukuntu bahana imisede yego abona ko afise pistole mu ntoki yego ngo tujane we guma ngaho je guma ngaha tukuzanira ikizika urakoze guma aho ndakwereka mukoresha umwanya murabe namwe mbwa ntabice akimba karashobotse Kugasaka. Nuwo kugasaka.